Turabaramukije mwese ikaze kandi mu kiganiro cyacu bimenye. Uno munsi tugaruka kandi kuri zimwe mu ngingo ngenderwako ziri mu ibwirizwa rigenga amazi mu Burundi nomero 1 akarongo gahagaze ubusa kabiri yo kwa 2026 ntwarante umwaka wa 2012. Iryo bwirizwa rirerekana amatongo ya leta n'amatongo atari aya leta. None amatongo ya leta agizwe n'amazi akoresha ku neza ya bose n'ayahe. Nk'uko tubisoma muri iryo bwirizwa kuva ku ngingo ya 5 gushika ku 12, amatongo ya leta agizwe n'amazi akoresha ku neza ya bose n'ayakurikira. Ubwa mbere, amasoko n'inzuzi, ibyakama n'ibidengeri by'amazi bitunganywa na leta canke bitunganizwa leta, hamwe n'inzira z'ibiyaga, z'inzuzi, z'ibitanga n'iz'ibidengeri by'amazi. Ubwa kabiri, inkengera z'ibiyaga n'inzuzi ubwaguke bw'imetero 150 ku kiyaga Tanganyika, imetero 50 ku bindi biyaga byose byo mu gihugu, imetero 25 ku nkengera imwe y'inzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika, n'imetero 5 ku zindi zo mu gihugu. Ubwa gatatu, amazi canke amariba yo mu kuzimu n'imyonga ya mijaga. Ubwa kane, ivyubatswe hamwe n'ibitunganijwe bijanye n'amazi hamwe n'ifatanye navyo mu gihe byatunganijwe na leta canke byatunganirijwe leta. Mwakoze kudukurikira rero, dukomeze kugera gwacu ibiri muri iri bwirizwa, dukengera amazi yacu kanatsinda ngo atamazi nta buzima. Nahagaruka murakoze.